ageze igihe ntakaza control y'ubuzima totalement hamwe ubona yuko uba mu kirundi ciza ngo umuhimbire urumogi sinebwa rutangura nari nkiruti nagiye burubo natangiye rike ariko kenshi kimwe kizana ikindi. C'était quoi les drogues de choix? Je natanguye nywa urumogi bisa rusanzwe iyi marijuana ibi vyatsi ariko mu nyuma mpura n'abanywa heroine ikiba drogue de choix yanje harageraho nja kuba mwibarabara mwisite mu Buyenzi mvuye muri ville aja kuba mwisite mu Buyenzi nkarara hagati y'amazu nabona umenga amahera arahari no kuyatora ahari kera bavyita ngo kudeplasa manuze kwimura kudeplasa amafon iyo déclic rero yatumye umwose muri mugabo ati ok assez c'est assez ibyo ndabivuga. Je nibaza kugira ndabivemwo nararushe nari ndushe hanyuma kenshi kubera kuruha nyene nakunda kuvuga mbwira Imana vraiment upfumu nkuraho yabari warandemeye kubaho ubuzima bumeze gutya upfumu nkuraho nkapfa. Ni iki cyakurisha specifiquement? Cyakuruhisha ni ubuzima waba urimo none ubuzima aho uvyuka urondera aho uja kwiba rimwe bakagufata akaguhushura très sérieusement ahandi ugasanga wabuze ubwo buryo bwo kugura iyo heroine ukababara kuko iyo wabibuze urababara uragwara diarrhée vomissement anorexie inappétence ukananirwa ku urumva ivyo biraruhisha umubiri biraruhisha na n'umutwe wawe n'umubiri wawe byose ukaruha rero ndonse occasion niko novuga kuko narakoze igafe baramfunga sivyo maze kugera mu mpimba kakano k'ubwenge kakagaruka kakavuga donc nkavuga nti iyi ni chance ya nyuma narasavye Imana yuko yonyoronya y'ibi bintu none yabikoze yamfungishije sindabironka ariko kubera umubiri uri kurababara nkaca ngerageza kurondera icovunja kugira ndonke basitiro ry'iminota 5 canke 10 nkacanywa ama whisky bibijya byo mu masashe nkacanywa urumogi rw'ivyatsi nkabicanga nkanywa n'ibinini amadiazepam kugira numve yuko nogera kuri ya degré ya niveau naho rangera ko mfashe heroine hanyuma rero jewe ndi mu mpimba umunsi umwe baca bafunga umukuzini umuntu twabanye kuva ndi umwana muto namwita mu grande sœur bamufunze nzi ubuzima yabamo sinashobora kuvyumva ariko nkumva ijwi rimbwira ati ujya ntafunzwe yaje kuraba eta critique urimwo kuko je naramaze nk'ukwezi kose ntarya ndimwe amaserumu kubera sinarya nari gushobora gupfa ndababwira nti je ingwara yanje ndayizi nimushiremo amaserumu ntagira umuti n'umwe mushiramo ndazi impamvu nja mu bitaro banshiramo amaserumu ukwezi kose je ne mangeais pas ivyo najya byose byaca bigaruka en fait Rosa niyo yabaye imbarutso yanje yo gukira kuko iryo joro nararyamye sinasinzira nca nzindukira gusenga sinzi numvise ikintu kinjana muri église hari ama église hari abaporoti hariho église catholique je nazindukiye rero muri église catholique ngenda ndicarayo ndumva amajambo bavuga numva ndaruhutse hanyuma Rosa
effectivement nkuko rijya jwi ryari ryabimbwiye twabonanye rimwe uwo munsi yinjira kuko bace bamurekura le lendemain twabonanye rero uwo munsi agishika nanje nari nafashe decision yo guheba ibintu byose nca ndaheba inzoga nca ndaheba urumogi en fait yabaye imbarutso yo gukizwa yaciye muri roza imana ntiburi kwibigenza je musanzwe narabayeho ubuzima bw'abandi bajene bose ariko bitaraba bibi bitaragira ahantu novuga ngo byarabaye bibi cyane ariko icaje gutuma numva nogera ahantu numva ntosubira kuzana controle byo ico consoma canke ikija mu mubiri wanje nuko naragize relation hanyuma iyo relation n'umudamu umudemoiselle hanyuma twari twaragenanye imyaka myinshi hanyuma kwera kwigenza nabi cyo turashwana bihera havutse umwana nasiko cyo gene muri Canada twarabana mugabo tuvana nabi biraba bibi bitangura kuruhisha uyu mudamu akaca yimuka mu yindi ville je nkaca fata urugendo kugira nshobora kubona umwana nafata nkagira nk'amasaha 6 umwana muto yo gushaka kumubona hanyuma nkumva biranduhisha naronka akanya ko kuruhuka nkacashiramo inzoga urumogi numva muri uwo mwanya sinari ngifise wo rapport canke wo mbwira ivy'umunsi gine vyagenze hanyuma rero ntangura kuza numva ndushe cyane ivanga n'abandi bantu dusanga ibibazo nabo nyine bari mu separation bari mu divorce canke bafite ibibazo nk'ivyo wanje tugaca tumara umunsi wose ari nko kuyagirana amagorwa tubaye rero gaca usanga umunsi wose ubaye wo shaka kazi yaciba iyo kuja mu biyera mutwe rero muri ico gihe nari nkiri muri Canada ntangura gufungwa rimwe afungurwa kabiri kindi gendereza yuko kamera byabaye byinshi bamvuga icuro zibiri mu ijoro rimwe hanyuma ubundi munsi no nabonye kamera ko byageze kure je kamera subi humiliation ntari nzi ko noshobora gushikako hariho bari barantwaye permis hariho umuntu yatwaye kuri permis yanje sinzi gene y'ivyo karata hanyuma baramufata vyito ko ni jewe baramurekura entre temps jewe ndasubira ndafatwa vyito ko nduyo muntu baca badecide rero kuncira urubanza rwo kumvika nko muri cyo bita mpimba yahariya ariko rero aho nabonye yuko umuntu ashobora kugira ahantu habi nuko hari ibintu nahora mbona mu mafilme aho ugira ahantu imbere yo kuja muri kumujije muri tribunal bagucisha muri procedure yo kugusaka aho bagukura impuzu zose bagashika n'ahantu utokwibaza kugira barare ko ta drogue winjije canke kigwanishwa cyo gushobora kwagresa nk'umujije gucira urubanza rutari go canke gucira urubanza rurerure baca bumva umenga abinjije n'abakriminel donc il faut ko bacisha muri procedure rero cyo numva yuko kamera byageze kure amaragira igihe jeje nyene ico gihe ntibamfunze Imana yarakinze ariko ndabona ko narusimvye kamera kuko yari kuba nka pen nk'umwaka umwe minimum ngo barabona ko atari jewe Imana yarakinze amasha ndabona yuko kamera ntagifise amaboption menshi muri Canada cyanda decide jeje nyine gutaha amashitse ngaha anye mu Burundi hari muri 2011 cyasanga gwari umugeni hora ngura rwari ruzimvye muri Canada rurazimbuza aho rero niyo mutego naguyemo kwera ko nkaho nahora nk'ivyaro binkuta nka $50 acu usanga bintwaye nka $10 mbwa iyo $10 nanje ngacangura nk'ivya $20 kwera ko naca numva umenga birazimbutse okay sinari nkibona yuko ari umubiri wanje niko ndonona rero cangera igihe aho ukwigenza nabi kwashikanye mu bitaro muri iyo séjour namaze kwa muganga narahagwariye ibindi bintu acara Nagashire naho se wari wenyine bose famille autour de toi
nari mfise famille ariko na famille yanje narabona yuko kamwe bare barageze ahantu bare bararusha none natanga kwibona ko nene baruhishije ubu bavuga bati bon uyu muntu nta ubizi no gutangura kwitegura yuko ashobora gupfa umwanya wari wose ko turabe kumwe yigenza no kumwe amazi y'imisi yigenza hari igihe n'umuryango nabo nyine batangura kwitegura amatarmo rero ico gihe rero uyu muganga carampa mauvaise nouvelle arambwira ati wowe uzopfa ati kubera ko muri iyi séjour wamaze ngaha anye hari ingwara badevelope yitwa ingwara y'amakayo yidevelope muri system haje amakayo mu mavene yavana muri pumo aduga mu mutima canke zitagiye mu mutima yambwira ati zica zija mu mutwe bw'umva c'était l'un ou l'autre tagiye mu mutima zigiye mu mutima na camfa zitagiye mu mutima yaca ziduga mu mutwe umwana acamba nk'umusazi rero aheje ku nyanonse iyo mauvaise nouvelle ndabona yuko ni ikintu yambwiye turi babiri kandi atari yifuza ko arigira ubundi umuntu akimenya naho rero je Imana yasanze ndabona yuko atahandi hantu no kuyirefuge iri mu Mana gusa ariko rero kubico gihe Imana yarakenze amaze gushika nk'umwaka wose nguma nibaza ko umunsi wose buca mpapfa kubinyerekeye birasa cyane n'ivy'abandi cyatumye mpinduka cyayo Kirk yavuze byatewe n'ibibazo kubera harageraho ubona ko atakintu na kimwe ugishoboye amanyamagahera yose ko nk'iyo ugifise amafaranga n'abantu baguhanura ugumona umengo ndacabibona iyo hari ibintu bimwe ubona ugishoboye ubona umengo ndacabasha ariko iyo ibyo wishimirije byose byavuye yaba nimba wari ufise aho wibuta gishobora kuhiba aho wari uterura udashobora guterura nimba kari akazi kagahera ingorane nyene zirakubana nyinshi ku buryo ugera ahantu ngira muri wowe mu mutima uvuga uti ambandanyije ndapfuye ukabuzi neza yuko je narumva yuko ubuzima buriko buranyiyaka ndibuka turi nko mu 2006 na 5 na 4 naguma numva umengo mu 2008 nzopfa kandi naho ndabiyagisha abantu twaba turi numva umengo nzoba mpejeje ubuzima kandi nzoba ngiye kuruhuka ko ubuti upfuye uruhuka ko wiha dere ya 2008 numva umengo sinshobora kuharenga naho umengo kandi nasanga abantu benshi twaganira twaguma tuvuga ibintu by'urupfu rero jewe sinzi gituma nayo nari ha 2008 ariko naho umengo ahantu twazo bageze kuva kuri iyi si rero inzo ngorane zibaye nyinshi nta migenderanire n'umuryango abavyeyi abo tupfukana abagenzi abantu baraguherako nyene ukaba umuntu araho na babandi je naragize ikibazo ko nabo twakorana amafuti n'ibiki sinzi ko habaye kubarengera aho uti basanga waraguhaye indaro hanze ukisanga mu barabara nkuko kwa Tchico amaro ndi mu barabara baza kumfata ce dossier ce dossier muri PJP ibyo bita faux usage de faux kandi igihe bari bandekuye imbere yaho namaze iminsi amezi nk'abiri cyangwa 3 bandekuye rero igihe basubira kumfata ko bari bamaze kumbwira ko ari imyaka 5 nari nzi ko bagira abantu bari direct umuntu yaraje kumfatisha hama arambabarira antwari we munyakabiga camara amezi 7 mbayo rero mu ntango sinabitahura naho biti sha umuntu namwivye amafaranga antwaye muhiri wiwe hari ikintu nagumana gerageza gukoresha ubwenge ikintu kiri nyuma y'ivyo aho biti ibintu bishobora kwijana ariko uwo muntu yari umukizo nabimenye mu nyuma yari umuntu asenga yari umuntu akunda Imana ambera vyose rero ndamwigira ko niho nibajije ati kumbura Imana yampindura ubuzima yamana nyene n'amavuga yo kwitaba hama rero mu nyuma rero senga kugira ngire test ndabe ko ivyo bintu bishoboka nagize test
nsenga nsaba Imana imfashe itabi nyene risanzwe. Hama mbonye bibaye haize iminsi mike cyamvuga ati gahunda ya birabaho. Rero nuko vyagenze. Quels sont les premiers signes k'umuvyeyi kubona ati umwana wanje arafise ikibazo? Kuko attention, ngaha kenshi tubona umwana nk'umwana afise amanota meza, on a tendance yo kuvuga ati umwana ni ntore, ukabona umenga byose bigenda neza. Est-ce que nigiki umuvyeyi yogira kugira yasohoke umwana we wataja muri nibaza yuko umwana kugira aje muri droge nuko umuvyeyi aba yaragiye kure yiwe, kuko umwana ni umwana wawe. Iyo ariko agenda mu nzira zitarizo, uri umuvyeyi ari hafi yiwe uca ubibona. Urabona yuko umwana agenda ahinduka. Niba wahora umuha argent de poche ya autant d'argent, ugasanga ariko agusaba amahera menshi, watera kwibaza uti none ayo mahera ayakoresha iki? Kenshi rero abavyeyi usanga bari mu buzi bwabo, ugasanga uwo mwanya wo kumenya ivyo umwana arimwo ntawe afise. Ugasanga rero abana bibereyeho ukwabo, bamenywa n'abakozi, babaza abakozi ati umwana yariye, yego yariye, ari hehe, ari mu cumba, ntuzi ivyo arimwo. Ukavuga uti n'amahoro, kumbe umwana ariko arahononekarira. Novuga yuko ivyo Tchico ariko aravuga mu busanzwe umuvyeyi akwiyogira imigenderanire n'umwana wiwe kuva akiri muto. Cyane muri ibi bihe tugezemo, urabona abana bazi ibintu byinshi birengeye ivyo abantu bari bazi harahize imyaka kumbure twe twabiguyemo. Baba ushobora kubona umwana w'imyaka 8, imyaka 9 ukibaza ngo aracari umwana, kumbe ibintu azi amaze gusoma, amaze kuraba ama video ntibigira uko bingana. Kandi abagizi ba nabi bifuza ko abo bana bagwa muri ivyo bintu, bo bari active ku marezo, bari sivyo. Rero novuga ngo kugira umwana ntazokwakire zijya nkuru zindi mbi ngo azakire nk'ukuri, nuko abavyeyi bitangira imbere, sivyo, bakitanga imbere. Ni ukuvuga yuko umwana agakura inkuru azi za mbere afise z'agaciro, akaba ari ziba ku muvyeyi wiwe. Ivyo navyo kugira bishoke nuko habaho uwo mwanya wo kubana hagati y'abana n'abavyeyi. Cya kabiri nuko umuvyeyi amenya ibintu biriko biraba muri iki gihe, kuko kenshi harakunda kuba ico kintu ubona yuko hagati y'abana n'abavyeyi umengo hari imanga. Umwana akabaho avuga uti umuvyeyi ntantahura, sivyo, umuvyeyi nawe akabaho avuga uti umwana yananiye. Ariko abavyeyi barakwiye kuza barakurikirana, mbega uno munsi ibintu bimeze gute, ibintu biriko birakorwa bimeze gute. Ntagume yibaza ngo uko we yabayeho ngo niko ibintu bimeze uno munsi, kuko usanga uri kuranaganira n'umwana akabona yuko unamutahura, kandi umwana amaze kubona yuko umuvyeyi we atamutahura arondera kuja aho bamutahura, ugasanga rero biratanguye kuyangara. Ikindi nuko umwana iyo atanguye kuja muri ubwo buzima bwo gufata ibiyayuramutwe canke agatwarwa n'akaborego kenshi canke agatwarwa n'ibiki, mu by'ukuri je nabonye ikintu mu bintu biba cane utangura kwikura mu muryango. Nimba wahora umarana umwanya n'abo muvukana canke wahora umarana umwanya n'abavyeyi, uwo mwanya ugenda uragabanuka atari umwe akwirukanye. Ni ukuvuga usigara ubicaramwo utakibaryohererewe. Ubona umengo n'abantu bakunda kuvuga ngo ababonu abantu bazabutahura ba Babylon, twagunda abantu bose bari bacitse Babylon, Babylon system, ntibadutahura, ntibazi twevyo. Urumva rero ukabona umuntu asigaye yugarana niyo ari muhira ntashaka kubabamo, ukabona inyifato yiwe isigaye ihindutse. Urashobora gusanga ari umuntu kare yahora yikontrola, ugasanga agashavu kari hafi, ibiki biri hafi, ma reaction yiwe, sivyo, buhoro. Rero ni ukuvuga yuko nimba ari umuntu ubusanzwe ukurikirana uba hafi, ari ibimenyetso ushobora kubona yuko umuntu hari ikintu
nimba ari umwana yiga ukabona yuko hari ikintu kiriko kirahinduka mu manota cyane nimba umuntu azaragenda kuraba abigisha ku ishuri akababaza bakamubwira ati hari ikintu kiriko kirahinduka mu nyifatiro kuko hategerezwa kugira igihindutse hategerezwa kugira igihindutse hari igihe ushobora gusanga ari umwana yahinduye abo bahora batemberana ugasanga yahora akundana n'abana bameze neza Fabrice kera yarakunda basket wasanga muri kumwe n'abantu baba sportif ariko utanguye ubwo buzima usanga abo abandi muhora mukwegana mu sport mu basket ugenda urabaronkera umwanya mutwe hari ibindi bisigaye bukwega rero hari ibimenyetso byinshi mu buzima bw'umuntu inyishu ukuntu umuntu avuga amajambo asigaye akoresha ko amajambo vocabulary irahinduka uko iminsi igenda hanyuma ikindi naco na cane cyane umwana yagiye mu maheroine nakubesha nasubira koga amazi ameze nk'ayamuhanda ugasanga rero n'impuzu ziwe niba yahora akunda kwambara neza usanga uduhuzu pratiquement yaratugurishije ugasanga ariko arambara uburyo nagomba kongeramo urumva nabijya byo gukorakora kwiba utuntu mugatangura kuzamura buri utuntu mu ntango ntumenye ibyo ari byo urashobora kwibaza ko ari umukozi bya nta kantu mwambonemo maybe katangura kuza biraba kenshi kumbe aba ariko aratangura kudandaza aho ntitubuze amafaranga n'ibindi naje ariko nokongera ko papa yukuraba umuravye kugisha umuntu anyura umugi arahinduka mu buryo bw'amagara aronda aratibiro aramera nk'umuntu afite kabiri kumye kuko ntabagifungura neza ntabakiryama neza donc ibyo yarakora yarafungura bimufasha yabiremplacije n'izo drogue donc avec le temps umwaka umwe uratanga kubona umwana ariko arahinduka ubonye umwana wawe ariko arahinduka ariko aronda atagira siporo nyinshi uramenya ko ari ikindi kintu cyaremplacije kiri mu buzima bwiwe none mugeze aho onye umuvyeyi akabona ati ego umwana wanje arafata urumogi yoca akora iki nibaza ko approche ya mbere ni iri pacifique no kuganira n'umwana ikibazo kimwe abantu batatahura nuko umwana ntushobora kuja kumuganiriza ko yagize ingorane nuko umwana ntutangura kumuganiriza ko yagize ibibazo umwana umuganiriza deke agitangura guca ubwenge n'imbere ko aca ubwenge akabona ko muri kumwe muri abagenzi amaze gukura agize ikibazo birashobora kumworohera kukwiganira ibibazo byamushikiye ariko atahora sinsanzwe hari entre abavyeyi n'umwana uyo mwana azobihisha kandi mu bituma abana banyura n'urumogi ni kubera ko bavuga bati dutubasaba abana abavyeyi banje ntibanyitayeho abavyeyi banje nta mwanya bampa birashika navyo nyene ntibantahura siho bari ikintu nashaka peut-être que tromperai ako mwese ikintu point commun nabonye déclic ni le rôle y'abakids ko mwahuye n'Imana ico kintu cyabafashije est-ce que mashaka kudusigurira est-ce que agakiza karashobora kwizuba ikico kintu mwamazemo imyaka iki est-ce que juste kuvuga ngo nasavye Imana ngo bice birahera c'est quoi le rôle y'agakiza muri ivyo bintu jewe nubone agakiza kagize rôle nini cyane gose kugire ushobora guhinduka parce que déjà nta shobora n'ifise donc shobora n'abari bampaye kwa muganga ari yo gupfa numva sinabusha umva abavyeyi ntibari bunkize abo tuvukana nabo ntibatahura n'ivyo ndimo nta n'ibyo nashaka kubabwira numva umenga DJ nyene nsigaranye n'Imana je nibaza ko nakijijwe n'imbere yuko byukuri nja gusenga kuko nta shobora bari bampaye donc rero formalite yarabaye ni nkuko nobana naragiye ahantu gusenga nko Tchico yavuze ati naragiye muri Eglise Catholique numva ajya amajambo bavuga arampaye amahoro najewe nuko byangende numvise umenga amajambo y'agakiza yo gusenga ampaye kwizera ntumva umenga aranduhuriye
rero chance ntangura kuza ndaronka ikintu kiza kirahamplasa bwa bwoba cha kintu cyo kumva niyumvira ndashobora gupfa umwanya wari wose mbega abari inyuma bazosigara baravuga ngo yishwe n'iki yagigenjeje nabi yarapfuye hariho n'abatotahuye igituma nabona narashikiwe n'ibyo nashikiye aca numva nanje ndafise ibibazo byinshi bidasiguritse numva umenga aho nakuriye mubona kuriyemo abo twagendaye nta n'umwe yashoboye kunyishura ibyo bibazo rero numva umenga ndakeneye ikindi kintu coza kuma inyishu nuko kugenda gusenga kumva vyatumye iyo nyota y'urumogi wacu biheba jewe kuri jewe nuko byagenze novuga nti noba narakijwe nk'uno munsi ariko ndamara nk'umwaka wose nk'inzoga n'itabi n'urumogi nuba ntibyace bihagarara ubwo nyene ariko ca numva umenga hariho ikindi kintu kirenze ko maze kuronka rero cyo nagize nasenze Imana nasubiye ahantu nahora ndi kera ukiri umwana muto bavuga ngo senga Imana ngiraguha ibintu byose kandi ukuri ko byambereye sinobeje ngo hari ibindi bintu ngo byahabaye ngo therapy ndende je byambereye uko na desintox wagiyemo na kimwe cy'ibyo bya desintox nagiyemwo par contre hariho nk'abonzi bageze ahantu badashobora gukira batagiye nko muri centre ya desintox jewe kuri jewe namavuga nti nta birebire byahabaye narizeye ndasenga du jour au lendemain numva mbaye umuntu mushasha ibyo rero bikunda kugora abantu ko bemera mais bon mais tu es la preuve de ce que c'est possible bon na jewe ni uko nyene kwa Fabrice jewe mu muruho wanje ibyo byose ntanguye kuja gusenga narumvise akaruhuko donc ntukomprene ibyo ari byo ariko ukumva reka nsubire kugira ako reka de nouvelle experience kandi ejo nararyohewe reka nsubireyo numve ugasanga donc Imana iriko iragukora en fait ya ntuzenye waja kurondera muri yo héroïne tu allais chercher ça uri kuyikura ahandi kandi ukumva biraryoshe cyane jewe ikintu cyambere cyabaye habaye gusenga kugira nababwiye kare nasenze ngomba kuraba ivy'ukuri nimba iyo Mana bavuga ibaho hari mu 2007 ukwezi kwa kabiri isaba Imana yuko iyo nkizi itabi mara iminsi iryo sengesho ndarigira nta maformule maremare nabuti wa Mana bavuga ko uzi byose gutyo nuko navyumva ndanga itabi n'umutima wanje wose irikureho aho nkavyuka mu gatondo nkasanga ndacaye nkaho uti vya bintu bavuga barabesha ariko namaze nk'iminsi 3 umunsi wa kane mbyuka nahise ibintu nkora nitayeho iby'itabi rwose kandi ariryo navyukira hama haragera igihe mw'ijoro ngira nje kuryama nibuka ko atatabi nanyoye ariko nkumva nta nguvu nigeze ngira muri jewe nigeze haba ikintu cyo kugwana mu mubiri ko narigeze guhe bitabi ndamara imyaka narinyo kandi narinzi ngana vyagenze aho naciye kugira ivyo bishoboke nigena narigarutsemo nkavuga uti ubunye biratandukanye nkumva umengo ndaruhutse nkumva umengo sinibuka ngene itabi rimeze n'imyaka ariko sinigeze niyumvira ko ari vya bindi nasenze nagiye kuvyibuka haize ukwezi wamaze ukwezi atajyona maze ukwezi ntajyonyo atana 11 ariko binanira gusigurira abantu nkumva kubasigurira ngena niyumva bacabutse uho ufata ibiki ko ngena niyumva byari bitangaje bikananira ngena no bisigurira abantu umuntu ambaje ngo mbe ntatabunye amubwite numva ntashaka kunyitaba ariko sinza basigurira birebire nyuma y'ukwezi niho nicaye niyumvira none ibi ni vya bindi navuga rero ico gihe ntangura kwiyumvira yuko Imana ishobora kuba yumva iyo tuvuze ko Imana ifise amatwi niyumviye ko Imana ifise amatwi cyane niyumvira none bijya bintu byose navuze kuva kera twama tuvuga n'abagenzi Imana yabivyumve aje nibaza ati Imana irihangana bwabo ariko ico kintu naciyemo
kuba guheba itabi muri ubwo buryo cyamaye kwiyumvira ukundi ndavuga uti nimba Imana ishobora kuba yankijije itabi n'ibindi byose iyo bigize rero haragera igihe ndayisaba n'ibindi inzoga igihe je ndaziheba sinari nzi ko nzobishobora sinigeze nsenga n'ibindi inzoga cyane cyane ko nizo natanguye guheba imbere y'iryo tabi ariko numva umengo mu bwenge bizomfasha bizosaba ingufu nyinshi ko nari maze kubigaragaza kenshi meba nsubira rimwe nkaya kubera amagara ikindi ngiye ariko ico gihe kumenya yuko Imana ariyo ishobora kunshoboza ibintu byose mu mutima wanje nkavyakira byarahinduye ibintu byinshi nisanga nazo nsubiyemo nazo nyine urumogi cangira isengesho ndibuka umunsi umwe donc twari mu kigandaro papa yapfuye mugenzi twari kumuco gerambira ngo twarabonye ko Imana ibaho turafise ivyemezo byose ko Imana ibaho none Imana nishobora kuduha umunezero urenze uva muri ibi byatsi kandi utagira ingaruka ku magara yacu bavuga ko babonye Imana akora babonye wowe ngene wahindutse canke dumanyanje oya kubera igihe Mutama yaragwaye mu bitaro ukwezi yamaze twabonye byinshi byarinda umuntu kuti Imana iraba ama abimbwiye umugenzi ati none Imana nishobora kuduha umunezero urenze uva muri ibi kweri kandi bitagira ingaruka ku magara yacu numva ivyo avuze n'ivyo cituvuga uti okay reka dufase iyo dufise stock tuyinywe hama dusenge Yari stock y'urumogi mwari mufite turafata umunsi tie sincère turarunywa seriousement Beje kurunywa aca arasenga hari mu 2008 sinibuka ivyo yaba yavuze cyo nzi twasenze Imana kuva ico gihe rero cambona bwa bundi Imana irumva igusicira iraba yuko mu mutima wawe byo uri kuravuga vy'ukuri biriko birava muri wewe atabujyajya uvyifuza ko bikora iyo rero bihwanya n'ibintu yo yifuza isanzwe nayo nyine yifuza gukora nukuri irabikora rero novuga ko ari uko vyagenze na jewe nta centre nagiyemo nta kintu nagiyemo kandi byari byaramaze imyaka n'imyaka byarananiye kuvamo ubwo mubona gusuzuma bumera nabi ariko nabonye dusenga Imana hama ego ndashaka kubabwira gato inanje ko ntunahevye itabi kuko c'était pas ntiwabihebeye rimwe byose je sinabihebeye rimwe je nakijijwe kunywa itabi yego vraiment itabi ryarangoye guheba nari muri life center sije numva Mariko avuze Pastor Mark avuze ati mujane n'amahoro y'Imana naca niruka kukwatsi kare urumva rero kugira mpebe itabi nari kumwe n'umugenzi yitwa Vincent niwe yanjanye mu gakiza muri eglise muri life center turi kumwe mu modoka numva inyota y'itabi iranyishe ndamubwira ni Vincent ndakwinginze hagarara nkubite deux pas femme cyo tubandanye arambwira ngo Tchico ngo yarindira acarambwira ati Tchico umenye yuko uri kurarondera Imana ngo kandi Imana barayitegurira hishikira ngo none izoshikira muri iyo myotsi ya nza numva umengo bantishijemo kuva kwino gushika itabi nari mfise ndarikura mu mufuko ndaritanga na briquet et c'était fini kuva uwo munsi inyota y'itabi biraheze none c'est extraordinaire histoire none niho rero uko kunywa Imana yabafashije uko kuntu mwabihevye moi je trouve que c'est extraordinaire kandi en fait ni miracle niho havukiye iyo ministère yanyu iyo nyota yo kuja guhimiriza abandi kuencourager abandi kubivamo peut-être d'abord mutubwire ibyo mukora mutubwire iyo ministère yanyu ce que vous faites n'uwo mutwara aho wavuye twarakoze dukora umunsi ku ruhande rw'uyu ariko tumaze guhura cyane nuvuga aho twatanguye gukorana bya kenshi hari mu 2020
aho twatangura kuza turagenderera amashuri ngahanye muri Bujumbura, hama dutangura kuza turagira ibiganiro, ibikorane, icyo twise ubushobozi bw'intahe, ni ministeri, ni igikorwa gikorera munsi ubushobozi bw'intahe. Hama turiha intumbero, turafise iyerekwa, turafise iyo turiko turaja, ariko tuvuga uti ico bakeneye abantu no munsi ni ukumenya ko Kristo atabara, kuko twe turavye ku isi hirya no hino, ingorane z'ibiyayuramutwe ntibiri ngaha mu Burundi gusa, biri ku isi yose. Ku isi yose ico kibazo kirahari, kandi ugiye kuraba mu biharuro canke ivyo bita statistique ku isi yose, usanga amareta yarananiwe n'ico kibazo. Ushaka kugende za Amerika, gende za Buraya, uravye ibiharuro urabona yuko ni kibazo cananiranye. Rero twe turavuga uti twe turazi neza ko ari Imana yadukuye, turazi ko atari amafaranga, turazi ko atari ibitaro, turazi ko atari abaganga, kumbure nta n'ivyo bari gushobora kuko n'abandi barananiwe. Rero ko tuzi neza twishimikije no ku ijambo ry'Imana ko Kristo ari watabara, reka tugerageze iyo message kuyiha benshi bashobotse, duhere ngaha turi muri iki gihugu cacu, biciye mu ntahe zacu, biciye mu byo tumaze gutahura mu ijambo ry'Imana, ariko yaba bato yaba bakuze bari muri ubwo buzima, barushe, baremewe n'inzoga, baremewe n'ubwo rumogi n'ayo mabusta n'ibindi byose, bamenye yuko Kristo ari we ashobora kubakuramo, kuko iyo niyo solution cyane, niyo nyishu tuzi tudakekeranye yuko ikora aho wowe ugeze hose, aho ivyo biyayuramutwe byaba bikugejeje hose, naho abantu babona umengo wewe wararengeranye, twe turazi neza yuko taho Kristo atokura umuntu. Yego rero nico gikorwa turiko turakora, kandi kambendeke abandi babandanyirizeko. Yego na Tchico ngira arasi cyo bivuga mu kubandanya uco twongereza tubwire moi je sais parce que birakora, birafise, murabona ama resultats aboneka. Ubwa mbere hoho jewe personnellement maze guheba ibiyovyabwenge, ntanguye gusenga, en fait nagiye ngira umutwaro w'ababirimwo, kuko ububabare nahuye nabwo muri ivyo bintu, nararaba aba bajene ukuntu bariko baravyinjiramo, nkumva agahinda karanyishe muri jewe, nkavuga ntibazi ikintu bagiyemo ico arico, ntibazi yuko donc bagiye kwica ubuzima bwabo. Urumva nkaca ndondera uburyo eske nobafasha gute. Hamangira Imana ca duhura na Dani, duhuje uwo mutwaro, niho twaca dutangura guprepara ukuntu twotangura kuza turagendera mu bajene, n'imiryango ikaduhamagara, amafamiye yaduhamagara ati nimurabe umwana mudufashirize ibintu nk'ivyo. Urumva dutangura nyene kwiga uburyo twoshika ku bana benshi, kuko personnellement par expérience ndavuga nti iyo menya ingaruka z'ibi bintu ngiyemwo sinari kubinywa. Rero twatanguye n'uburyo dushoboye ni gushingira intahe abantu ubuzima twaciyemwo bubi, kugira bamenye yuko ivyo bintu utarabijamo abireke, n'ubimazemo igihe gitoya agishobora kubivamo abivemo. Rero turumva batubwira nyene abana, abavyeyi bakatubwira ati mwaradufatiriza abana, mwarakoze. Hariho benshi baciye bafata decision, abana baraganira n'abavyeyi, ukumva ariko bafashe decision yo kubireka. Urumva biriko biragira ingaruka nziza. Umwe mwatubwiye experience zanyu, mugabo dushaka kumenya de manière générale ko mukorana n'abajene, niki gituma umwana kenshi ibintu amahezo mukunda gusanga babaha babijamo?
icyo nakwita influence ni ikintu kiza kiva ku kibano yaba ku ishuri yaba muhira yaba aho muba ni ukuvuga ahagukikuje ibikorwa nimba uba muri quartier kanaka kubona yuko abana mu rungano rwawe babikora abagenzi mwakuranye babikora ico kintu kirafise uburemere budasanzwe ku bantu kugwaruka ugasanga rero harageze igihe uvuga uti ikabasi ngerageze sivyo ariko ntibakubwira ukuri kose rero ico kintu ni influence ni ikintu gikomeye cyane kandi aho woja hose ku isi influence kirafise ku buzima bw'abantu bivanye n'aho ugiye birashobora kugutuma ubuzima bwawe bwononekara canke yego hatabaye ico kintu cyo conscientiza abantu abarundi bamenye aho tuko turaje kuko nibaze ko twe tuje nka Tchico ndamuzi ko yari umugenzi wa grand frère hari nko muri 88 je pense tugica ubwenge 90 baranyura urumogi bari abantu baharuye bari abantu 5 6 ntibashobora ku antukati ntibarenga uno munsi baramaze kugera tugeza ahantu twakimenya n'umuntu anyura urumogi n'utanyura urumogi tugeza ahantu bagurisha urumogi mu quartier yose c'est pas comme avant imagine rero dans 10 ans ingene bizoba bimeze yuko haba amasantre yuko batorisha yuko abantu batangura kwiyumvira ko ico kibazo gishobora kuba national plutôt que mu miryango abantu baharuye none muri ico gikorwa canyu mubigisha ijambo ry'Imana gusa canke ni combine murabahefera kuma centre akora ivyo bintu nimba mwavuze ko effectivement aho uravye muri Canada ahafise succès ni aho bakombina les deux bashiramo n'ijambo ry'Imana qu'en est-il ngaha anye naho bimeze gute mu by'ukuri ngena bimeze ngaha hariho amasantre si menshi ariko nuvuga ngo ubwira umuntu atwara umwana muri centre nuko iyo centre wizi neza ukabuzi n'intumbero yayo ngaha hanya amasantre yoba ashiraho ico kintu cyo c'Imana kuko ni combinaison y'ibintu bibiri ni combinaison y'ivugabutumwa na science sivyo jeyo nabanzi nibaza ko igerageza ni imwe gusa twege intumbero dufise n'ubundi muri ico gikorwa twagiye turakora uko tubishoboye tugira ayo prevention kubwiriza kuburira abantu kubabwira ababiguyemo babivamo gute ni Kristo ariko dufise umugambi yuko natwe hazogera igihe tugatanguza centre ikibanza tubakirira kuko turabizi neza yuko kubagenderera canke guhurira ahantu hanaka ariko basubira hahandi nyene baguma bageragezwa ari ibintu bigoye ariko byasaba ko tweye nyene twitegura ku ruhande rwacu ko si igikorwa coroshe ariko twagiye Imana iradufasha Imana yagira iradufasha ariko turabona yuko mu bihe biri imbere turiko turatera tuja mu gihe aho tuzoba dukeneye natwe kugura ikibanza tubakiramo nuko bimeze kuko tuzi metode canke tuzi uburyo bwiza cyane bwo gutuma abantu bakira nkuko Fabrice ariko arabivuga nuko no bivuga sinzi ko tuzakuza gusigura umugambi turimo muri iyi minsi ariko nashaka kubaza justement iyo centre vision mufise les travaux peut-être mwatangwe ubwira kumbure muce mubwira ko ndiko niva peut-être nk'ako baratwumviriza bashobora ko si yo problème ce bafise abana bafise iyo problème mu buryo bafasha bufaditse canke nibaraho mwewe basa je sais pas comment mushobora encourager les gens qui traversent ico kintu urumva twege mu by'ukuri turafise ishengero duhuriramo na Fabrice na Tchico n'abandi hariho n'uyundi atari ngahe twa Dédé umurimo wowe ubuzima bwa misi yose n'umupasteur duhora dukorana iby'ubushobozi bw'intahe nawe yarafunze imyaka 9 yarabiciyemo n'ibindi n'abandi duhora duhura ariko abo cyane nibo dukunda kuba turi kumwe cyane hama
tukaba turi abantu duhurira mu ishingiro ryitwa Trinity Tabernacle Church. Igituma ndayivuga ni kubera ibyo dukora byose twe tubikora munsi y'uburongozi bw'ishengero, kuko turemera ubushobozi bw'ishengero, turemera ariko amashengero ahavugirwa ubutumwa bwa Kristo ari ahantu hahindura ubuzima bw'abantu, kuko twe ntitwakijijwe ngo hamace tuguma ngaho mu barabara. Aho hantu nyene niho twagiye turafashwa mu mashengero, mu shengero ry'Imana niho twagiye turafashirizwa. Rero tukombina ibikorwa dukora n'ishengero. Ntituvuga ngo abantu gusa turababwira tukabafasha tukababwira, ariko turanabakwega tubazana mu shengero tubabwira ati hajya niho muzotabarikwa, hanyuma niho muzohabwa inkuru zindi zizohindura ubuzima bwanyu, birengeye yuko gusa muva muri ivyo bintu, ariko mugire n'ivyizigiro vya kazoza. Rero uno munsi turi muri projet yo kubaka, kugura ikibanza aho tuzokubakira ishengero, ariko habe n'ibibanza n'amabiro ahantu tuzoshobora kuza turakira abantu ubwa ni nk'ahantu ha transit. Niyo ntambwe tugomba gutera ubundi, aho tuzoba dufise izo nyubakwa zaho hantu tuza turakirira abo bantu. Hariho ibikorwa nyamukuru bibiri, ariko n'uno munsi twashimye kuvuga ivyerekeye ibyayuramutwe, ariko hariho n'igikorwa ca prison, ko nk'ishengero turakorera cyane mu prison, ko turafise abantu benshi bahoze bafunzwe na Tchico arimwo, natwe twagenda turacamo nubwo tutateberamo na Fabrice, ariko niho hazoba hari izo nyubakwa zose n'ikindi. Rero tumaze iminsi tugira ama fundraising, n'ubunye turiko turatera kamo aho bari baradukurikira, kuko ivyo bintu byose naho buri kuragira prevention birakeneye uburyo bwinshi, birakeneye ko abantu nk'abantu tubitahura, abo bavyeyi bakumva yuko birakeneye ko ibikorwa nk'iki babishigikira, kuko ntibihagije ko abantu batubwira ngo ivyo muri ko murakora ni vyiza gusa. Ni vyiza gusa, urabona n'aya ma video turiko turagira arasaba uburyo. Turifuza kugira ama video menshi, kuko uno munsi isi iri aho hantu, ariko byo byose ni ibintu bisaba uburyo, ni ibintu bisaba umwanya, ni ibintu bisaba abantu badufasha. Rero ugiye kubiraba uravuga uti mu by'ukuri umwe wese ahari yarakwiye kudushigikira mu buryo mu cyangwa ubundi, udafite iyo experience, utafise ubumenyi cyangwa irishurirwa twaronse kugira abafashe, basadushigikire mu bundi buryo, mu kuturungika abafise ubwo bushobozi bwo kutugurira imiryango imwe mu mashuri tutarashikira, cyangwa ico umuntu ashoboye cyose. Turakeneye abantu badushikira muri iyo projet, kuko twizera neza ko Kristo ari yenyusha, ariko biciye muri izo nzira twagiye turavuga. Yego, mu bisanzwe amasantre arakora, ariko igikora cyane rwose ni ugukurikirana umuntu. Rero nk'uko umuntu wese iyo umukunda uramwumviriza, bumva twese twagiye mu biyayuramutwe kubera ko imvo zitandukanye, hanyuma gusa umuntu umwe twemera ko ashobora kudukiza ni Kristo. Naho ubundi bwo twebwe ashobora guca kuri twebwe kugira akize abantu, twebwe ntidushobora gukiza abantu. Twebwe turashobora kuba nk'ibiraro Imana ishobora gukora mu mitima yacu, tukadisponibiliza uyo mwanya n'uburyo bwo kugira tuganire n'aba bantu. Ni nk'akazi k'umupsikologe tout simplement. Rero hari abapastori nko muri eglise wacu bakorera mu yandi ma eglise ruguru atandukanye, harimo abo tuzi baba psychologue, nikimubuza gukora umurimo w'Imana. Barafise umurimo bakora pendant la journée, ku mugoroba canke le dimanche mu maculte bakoresha ijambo ry'Imana. Ivyo bintu biraja hamwe bigakorana. Hariho n'abantu bamaze kumva muri uyu mugambi iyi projet turimo, babana jewe batwandikiye bavuga bati twebwe twagiye hanze kwiga amashuri ya psychologie kubera ko ibyatubaye mu muryango wacu ntitwigeze turonka isho yavyo. Abana bafise imitwaro nkuko je ndazi nka babiri. Rero nk'uyo mwana we yari yemeje avuga ati jewe nzobafasha kugira fundraising, amari mwagira ahantu mufise iyo centre nzoca ndayagura imiti ndayibarungikira. Namba hari abantu bariko baritanga mu buryo bwinshi kubera ko babona yuko babise mu mutwaro. Nakujya umuntu avuga ati ntawe utinya ishamba atinya ico bahuriyemo. Uwo utagiye mu ishamba ngo uhuriyeho n'umwasi ntushobora kumenya yuko uwo wundi muntu ashobora kugira ibibazo. Rero ibi inye usanga bikora ku bantu bafise nk'umuntu mu muryango wabo yabayemo nk'ibyo twe twaciyemo, cyangwa ugasanga urafise nk'umugenzi yabiciyemo nta yishugira. Benshi ubu unye kubera ko dutanga kuza turagira ico kintu cya communication, baratanga kuza baratwegera bakatwandikira bati ndase umugenzi mwo mufasha gute. Ariko birabaje kumva yuko uko abantu baba bangana barafise ububasha, barafise capacity, byo babyiza n'ubundi umuntu ashobora kuronka nk'ahantu yakirije abantu benshi.
hari n'igihe tuba turiyumvira tukavuga tuti twogera nk'ahantu tworonka nk'imodoka igenda igatora nk'abantu chaque dimanche kabazana kuri centre tukaganira abamita bakabwiga ijambo ry'Imana ivyo byose bisaba uburyo. None ndabona ko muri vision nini on a partagé une vision twobihereza ngaha. Est-ce que nk'umuntu avuga ati je ndashaka iyo accompagnement cyangwa ndashaka iyo counseling arashobora kuba contacta si oui yokura he? Urumva icyo dushobora gukora nibaza ko mushobora kudufasha mu kwandika nimero zacu aho bashobora kudukura. Nibaza ko muri uwo mwanya aricyo twaba turiko turakora kuko urumva nyene ubu twagize ico kibazo cyo kuza turaronka aho tuza turabakirira. Kirenze iconye twege turafise uwo mugenzo mu bantu dukurikirana, hari abantu dutwara kwa Mungu gusenga bakabona aho dusengera ikibanza dusengeramo bakamenyana n'abandi bantu turi kumwe. Ariko nibaza ko muri uwo mwanya tuza kubaha nimero telefone ya Tchico, Louis Marie, ni ya Fabrice, ni ya Jeff. En tout cas, merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses. Kandi j'espère que même aba viewers bacu bafashijwe. Mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu, nous apprécions beaucoup ico gikorwa vraiment ibaje imbere ibahezagire kandi turizeye ko bizoporta des résultats. Abadukurikiranye turizeye ko vyabafashije. Muri description ya video turashiramo tous les détails. N'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas à contacter ku mucamo. Mwakoze kudukurikirana, Imana ibahezagire cyane et à très bientôt.